abangamiye kandi ugasanga mu by'ukuri amafaranga yabo bo bayarondeye atakibazo bari mu kuri. Abo bantu rero nibaza ko leta idakwiye kuba rero babera ikibazo yo bateza ibibazo, ahubwo leta niyo baronderera inyishu nyene. Abo bantu nkumbure ukwiye kugira ibibazo n'uwo muntu azi ko ayo mafaranga yaronse mu buryo budahuye n'amategeko, arayo yanyaze igihugu canke yivye mu bundi buryo adashobora gusigurira aho yakuye. Rero nibaza ko abo bantu byari bigoye cyane ko muri iyo minsi 10 kuri ayo hanyuma kuri ajya amafaranga bavuga umuntu atanga ku munsi ko bose bobikora koko kujya na cyane ko hari n'imirongo myinshi n'amabanki ubwayo bigaragara ko bisa naho yageze aharengegwa. Aha rero twibaza ko ari kibazo nkumbure ibanki nkuru y'igihugu izofata mu minwe ikamenya ingene gikemura yonyene, cyane hisunzwe uko kurondera gutunganiriza abantu bose, na cyane ko mu by'ukuri gutunga amafaranga mu nzu ubwavyo si vyiza nivyo, ariko si n'icaha. Si icaha cotuma umuntu abihanirwa kubera ingingo runaka ifashwe na leta. Nibaza rero ko n'ababijejwe nabo bazoyibona bagaheza bakabikorera kugira ngo babatunganirize. Mu mategeko mu by'ukuri leta, mu mategeko y'u Burundi uko twakoze tuvyumva kandi twanavyize, leta irashobora kuburanya nibisanzwe yikoreye ikosa umuntu ari wese. Gusa ngaha ntitwokwibagira ko hariho ingingo umukuru w'igihugu yafashe yuko ata muntu azosubira kwitwarira leta, ahubwo azitwarira nkumbure uwamurenganije ku giti ciwe naho yoba ari umukozi wa leta. Ubwavye iyo ngingo nyene mwibuke mu minsi yahera muri kahise ka vuba, ni ingingo yavuzwe ko vyinshi, natwebwe nyene twarayivuze ko vyinshi, ko mu by'ukuri atari ingingo yari ikwiye kubera ko bisa naho ari nko kwima ubutungane abanyagihugu mu gihe leta cyane iba yakoze amakosa kandi ihagarariwe n'abantu yizeye nyene. Ico nibaza ko ari kindi kibazo no kwishura ko tubifashe uko vyanditse uko bikorwa, yego birashoboka ko umuntu yitwara uwarenganijwe akitwarira leta agatunganyirizwa, ariko kubishira mu ngiro nibaza ko ari kindi kibazo rero kigoye, kubera ivyo bintu umukuru w'igihugu yavuze mu minsi iheze. Tukibaza rero uko biri kose inzira yoba nziza ko bari uko ibanki nkuru y'igihugu BRB ariyo nyine yo bifata mu ntoki ikabatunganiriza abo bantu, ntihageraho umuntu arinda kwiyumvira ko yoja mu masentare.